kubaganiriza mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ni ikiza kibangamiye abanyagihugu cyane cyane abanyagihugu mu Burundi. Iyi edition twagize ni edition ya mbere kandi mu myaka ikurikira tuzogira ayandi ma edition, ariko kuri uno mwaka twashatse kuganira ahanini ku kiza cya coronavirus, na niyo mpamvu intumbero twashoboye gushyiraho iyi konkuru yacu ni mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus no kuraba ingaruka corona yashoboye gutera muri ubuzima bw'abanyagihugu bo mu Burundi cyane cyane mu butunzi bwabo. Ahanini n'ibyo iyo konkuru izokwitabirwa n'abajournaliste bo mu Burundi gusa. Abajournaliste umuntu wese yitwa ko ari umumenyeshamakuru wo mu Burundi ararekuriwe kwitabira iyo konkuru, kandi n'abajournaliste bakiri bato cyane, urwaruka abafite imyaka hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 nibo ahanini bazokwitabira iyo konkuru. Kandi iyo konkuru umujournaliste azokwitabira ategerezwa kuba afise carte de presse yo muri CNC yerekana yuko ari umujournaliste kandi afise métier akorera. Kuri twebwe twashoboye gushyiraho iyi konkuru yacu surtout muri presse écrite bavuze yuko ni mu Gifaransa parce que média yacu ni média international panafricain, kandi abantu benshi badukurikirana abantu bari hanze kandi n'abarundi baradukurikirana. Niyo mpamvu kubera abarundi nabo baradukurikira duce tuvuga abakora amaproduction ya audio na television bobo barashobora gukora mu Kirundi, barafise ubusha kandi tuzobiposta kuri iyo platform ya Press Talent kuri journal yacu. Iyi konkuru umuntu wese yitwa ko ari umumenyeshamakuru wo mu Burundi hagati mu gihugu, mu Ngozi, Rutana, Bubanza, Cibitoke hose, umuntu wese azi ko ari umumenyeshamakuru kandi afise carte de presse akaba afise imyaka hagati y'18 n'imyaka 35 ararekuriwe kwitabira ino igana. Ku bwacu na Le Journal akarusho tuzoha umuntu wa mbere kubera ni tuzoba dufise abantu batatu bazoba batsinzi igano par catégorie. Kuvuga muri catégorie ya presse écrite tuzoba dufise umuhiganwa, muri catégorie ya presse parlée no muri catégorie ya television hose hazomumwe yashoboye gutsinda, kandi umwe azoba afise envelope ya 500,000 y'amarundi. Hama Le Journal Africa nk'uko mwabibonye ngaho ni turi twenyene, turi kumwe n'abapartenaire bacu nabo nyene barashobora kuzosponsoriza nk'uko directeur yabivuze, barashobora kuzosponsoriza kuko turacafise abandi bapartenaire bakiza, kandi turafise n'abapartenaire dufise ngaho nabone hari ivyo bazoshobora gutanga kuri uwo munsi bigana. Abatorengana twavuze yuko ivyo bikorwa vyabo canke ayo maproduction yabo tuzoyaprima no kuri site web ya Le Journal Africa.